ego kuva tubana hari umukobwa urayumva bamwagirije Sami bace barahura amashugwe yamuhaye kimwe gusico yakoze yamuririvo kaca yamutera mu maso Niwera bakunda ciza nibazo yo kutabihakana Akasha yumvira ati je ngiye kumugabo nkamushira mu icupa rya boke bizoba vyoroshe kugira nkunde cye kumukontrola baragerageza uburyo bwose mugani washobora kwihangana ego Ni wagena hoteli isanzwe iherereye Isororezo ni hoteli imeze neza cyane ifate bakiriya neza cyane irimo ibintu byinshi bitandukanye ko mubibona ni hoteli isa neza bisa kwakiriya abashitsi hasa neza cyane ibiyo byose bimeze neza cyane ntushaka kugaya ifate bakiriya neza nkuko mubibona ifise ubuhinga bwa electronique mu kwinjira mu vyumba ibitanda bimeze neza cyane nkuko mubibona ifise ibintu byose by'ubuhinga bwa none ifise ibikoresho bya kijambere eka byose bimeze neza cyane nkuko mubibona Niyagena hotel ka ifise ubwogero bujanye n'ubuhinga bwa none nkuko mubibona ifise kwakirira abashitsi hameze neza hasa neza haba hateguye neza byose murabibona Niyagena hotel isanzwe ifise na piscine imeze neza cyane ahantu ushaka kuga neza ugafata kayaga k'igisagara ca Bujumbura Turabara mukije mwiriwe bwakeye mugoroba mwiza mere mwese hose ndazi yuko Buja Today TV mudukina muri kwisi nzima uno munsi icyambere namwe ndabifurije umwaka mucaje ndabibusaba gukora subscribe na notification kugira ubandanye na makuru ali update nandi hanozoronka makuru y'abakinyi b'amareresi n'amakuru atandukanye atari kuri Buja Today TV uno munsi ndi kumwe n'abantu ndi kumwe n'abantu bajya aje navyo kwisondeka ni sawa cyane ni sawa nowe ni sawa mvuze nowera wezi nasigunda kugibuka mbabarira ubanze urimbwire neza Jenny Twaris Arise murabana na mama sinzi kari nkumi sinzi kari aba mama reka nani mpeta mbona bambaye reka batubwire neza uri nkumi canke urubatse oya je ntabwo ndi nkumi ndubatse wavuze impeta nisigura ko umuntu yubatse impeta nije kintu kiranga umuntu yasezeye kuko geno muri etat civile barakwambika impeta no muri etat civile muri eglise no muri etat civile urayambara eko ariko sico kiranga ko umuntu yubatse ni cyahe none je ni beshi mbona batembera mu barabara tazo bambaye kandi bubatse twagana umuduga n'umuntu twari kumwe bafata umugore batagira akaranga muntu aramuvugira ngo je ngo umugore wanje ngo rabango n'impeta none ntumva ko yabemeje oya nani impeta je nituri kwese no yambara bisha bisigura kuri umugore wanje basi sha yambara tubere umugore n'umugabo oya umvise ibyo atanguye nowera kandi isanzwe yubatse ni ngora nurumva nyene ko ramarere muri aka kanya nyene yaruciye iyo Yesu yabitanguye ni sawa niwe yabitanguye jazina nagibagiye Arise witwana na Berize yego gusa woguma ari Arise ucuko umukina ari Arise oya noguma nkina ndi Arise gute wengira ndukuri kubera urya nitwo mwite Arise na tukwite Arise ujya caba Berize we Arise nivyo urya muzoguma muhamagara Berize nanje Arise niko muneka kurabangaho menguri serie sana uri serieze sana ukibigenda gutukine comedy muri rukundo oya uko niko ndemwe gusa ariko je ibintu byo gutanira ndabikunda cyane mugo umuntu ambonye arabona yuko umenga nta bintu by'imitani ariko siko biri ubona isura yanje ubona isura yanje ugaca wiyumvira ngo nibiki oya siko biri biba bishikaze ugatwenga umuntu agasanga waryohewe ugomba ntwangu bibona uyu ni hamwe batwenga badatwenze nowe oya uyu usanga ari muri ya groupe yabaseka mbabaye seka mbabaye akweka gusa amenya biri imbere yasigaye akubwira ati ndamwanya aho nowera ya oya yantutse ngo nseka mbabaye kandi atwenze neza sawa je ndamwibuka ndakwibuka muri rya film adandaza amavuka yitwa gute haje
giturumbuka giturumbuka none filime ne yitwa giturumbuka mutabesha oya wene wakina yitwa giturumbuka ukunda Sami ariko atagukunda Sami yarampemukiyesha kandi naramukunda waramukunda muri filime canke mu buzima busanzwe atari ubwo muri Rukundo TV Burundi kareka muri filime navyo tanguye kozana ya ija gusanga umukunda no mu buzima busanzwe atari ubwa filime mukunda nirazima ndamukunde kuko ni n'umushefu wanje reka kumukunda no mwana Chiri rero nashaka kumenya yego ndamukunda nyene nawe ndagukunda ya uvizanye mu bindi bintu nshaka je umbwire Sami kuri Sami none mvuze ko Sami ndamukunda ciza ndamukunda kuko nawe niwo muri Rukundo TV nowe ndamukunda nani turi umuryango nukunda banga oya nashaka mvuge Sami ko mukunda na nyene nk'umukobwa n'umuhungu oya ivyo nawe uzanye ni birebire wese naguye ko nubatse Lela mugo yara abagore bakunda basuri kandi buba oya vrema oya no bandamurenganyije ivyo nta birimwo ego ziba birimwo wo bivuga no bivuga nyene basi nta musi numwe wigeze ushika ukamukunda tu ariko bigaca bihera urukundo rwaguta urukundo nyene urukundo none uzi nkundo zingahe hariho urukundo nyene rwo gukunda umuntu kubera nyene muzinanye n'ibindi nyene urumva ucu vyumva ariko ivyo nta vyabayemwo n'ukuri urukundo nyene rumwe gwavure rumwe go mu gitanda gumugore n'umugabo oya share kare wivyo umva vyumvikana mugombo ncanganye warahiga samusi wewe ndumva kweri wapi Newera wakunda ciza nibazo yo kutabihakana ivyo mvaho bihakana je sindabihakana nawe rero tubwira umuntu ukunda muri hagati ya Ciza na Sami canke n'abandi na Selmani canke uwundi wowe nakubwiye ivyo waje kuzana vy'inkunda ivyo jiwanje nta birimo n'umugabo bivuge kutamukunda rero aho wowe wambwiye hagati ya Sami na Ciza je ndamufise wiwanje nkunda ari we yanyambitse impeta ngiyi nawe wavuze ngo ntawe wabonye wari kurababesha agomba kubacanga nikuvuga kubera bambaye iyo mpeta bivuge ko atawundi muntu wokunda canke yo gukunda urumva nyamba no mukunda cyangwa kankunda urumva nibanga giwanje okay ni nyamba nkunda wowe no cyanda bivugira ngaha oya je urabivuga duhejeje kigani none ibindi ko oya je niwo bivuga kandi uri umugore w'abandi none ibindi byo ko ari kurashaka ko ndabivuga reka mvuge ko nkunda wowe kandi ndavyemetse nashaka uvuge Sami oya ndamurenganye ndamurenganyije nanje no banirenganyije wumva gute oya ubu murenganije ukunze umuntu ubu murenganije we Ciza waramurenganije je sinigeze ndamurenganya kubera banaramurenganije nawe ababivuga sinamurenganije we hari undi wari ufise none none wumva gute neje no cankunda Sami cyangwa Ciza kananje mfise gwanje noba ngomba kurenganya umwe wiwanje we ntico vyumva uvyumva gute gusa birashika ugasanga umugore yakunze uwundi muntu kandi yubatse ivyo bibaho mugasi no chambesha ngukana kana aramukunze ntamukunze cyangwe nawe atigeza nkunda umva bibaho vyitiki abari kwiboma wari bibonye no mucizere nyamba ari cizere ngene vyagenze nariko ndiboma nagiye kumusoma ngo inzu ngo ndagasoma inzuki none wumva weho nkunda gasha nanje nawumva no mukunda ntikibaho kandi bijya birabaho ugasanga urakunda umuntu bimwe byo gufa ariko wewe ugasanga si hari ntagukunda none wumva gute wumva ko ari ibintu ari hatari we yabigize kugira nawe mukunde uzi gituma kugira nawe mukunde ngo yagiye kumufumu kurondera umutsi wo kumukunda bamuhereza nuza narabe nyuma ariko reka imutangaza yagiye arahindukira nje gutuma atani urukundo nawe kiyayigeza mugira arandondera wishe umuti arandondera nowera arandondera we mureka arandondera kuba mufumu je warambonye kwe je n'umupfumu sinzinge na mezi hari ukuntu usanga abadamu biyumvira yuko hari igihe usanga mu rugo ugasanga ibintu byayangaye agaca yiyumvira ati je ngiye ku umugabo nkamushyira mu icupa rya boke bizoba byoroshe kugira nkunde cye kumukontorora wobwira iki bajya bamama baja ku bapfumu kugira bifatire mu ntoke abagabo babo urumva jaho ntaco nabivugako urazi impamvu ntavyo ndabona sinzi nuko ari ababikora nani navuga ngo ababikora baragira ukuntu ko atavyo nzi ko bibaho wumva
Nimwe mukina ibintu bitabawe kuki wabikinye oya ubikuye. navuze ntazi ko bajaye we wumva bamfashe Dufatire kuwagiye. bamfashe bongira gute nababesheye Bande abagiye. oya urumva ibyo dukina nyene birabaho kandi nivyo hariho abantu bagenda ku bapfumu bagaha imiti abagabo babo gusa ico no bahanura urukundo sumuti oya Urukundo ni iki? urukundo mwaneze mukundana n'umuntu aba yakwiyumvisemwe nawe ukamwiyumvamo ego urumva rero mumaze gutwarana nta mpamvu yo kuja guhiga ivyo bintu ngo uri kuramuroga ngo agukunde birenze sivyo uri kurihenda impamvu uri kurihenda ngiyi imiti iratituka Umugira update umugira mise à jour. hama umwishe nawe woba wungutse iki Barisha gusare igihe umugabo agukorera utuntu kavuga ati uyu mugabo vraiment ararengeje jerekana je ndamwifatire. oya ahubwo ucumuhereza imana ucugenda mu cyumba gafukama ukamwereka imana Yatumvise amasengesho nawe. yoreka kuyumva gute ntuba wasenze mu mpwemu no mukuru Urasenga Arisa. yego ndasenga byasha kumbaje ko nsenga ni kubera Uvuze Imana. ahubwo hora senda gusengera wocu uvuga ngaho kijijwe Cyenda kijijwe. mpava ndagusengera akazi kawe Niwera urasenga nowera. Je ndasenga kandi cyane. n'uwa mbere Je ndasenga none kaba kucyumbaza yuko nsenga esimu. Byiza kugira. yabonye ibyo wisize ku munwa niyo mpamvu yakubajije gusenga umuntu asenga arisiga ibyo bintu None umviriza ndakubaze gato yakwambaye giturumbuka cyavuga ati ngo umuntu asenga amanabira ku munwa eskera wisize cyane hagati wanje nawe hamucuraba woba gusenga n'umutima gusenga si kuvuga ati ngo nukwisiga ngo numwambaro nukuntu ubumeze gusenga bihagaze hehe ku mutima iyo umutima wawe ugutuma gusenga urasenga urumva gusenga sivyo mu mubiri gusa oyaye je ndashaka kuba nsenga wowe tubana nubimenye ndashaka kuba nsenga wowe mugenzi n'ubimenya ukwizera mbafise sinzi ko bugufise gusenga yo nibirabira kwisiga ngo kandi umuntu bamumenyera kukinowe umuntu bamumenyera kuki kuvya yama Zamenyera kubyo mwami. umviriza uvuze ati ngo bo kubonera kwa marashimwa Yesu aho bawihenze sivyo navutse none nkaha jewe ahameze uku ninde noja gusengera ameze uku akanyemerera kwacambwira ko ndiko ndamutamwa amadayimoni ninde yonyemerera niwitwenge nivyo rero byandinye ndavuga nuzobone ngo umuntu ngo nuko yabafise Biblia ngo nuko asenga gose oyaye igiya Biblia nanjye ndashaka kuyigendana hama naheza ngayishira singa ngunzoga ngaheza ngagenda ariko rero ikintu ca mbere gusa ni jambo ashaka kubwira umuntu ubutumwa bwiza bukamufata ibintu nk'ivyo Nivyo giturumbuka ukazina cenda kibuka mu cize. wewe sawa urazogenda iyo bibiri utware mu kabare unywe hamushira pembe niwejeje witware izoguturira Sinavuze ko ari jewe ibi birasi yo gufinisha kubera amajambo yanditsemo se yanditse si jena yanditse urumva eske na musi bigera basoma bibiri ukumva mu ijambo rigufashe kandi atari na waganditse cyo gituma igitabo icyo cyose nico kubahwa mu gihe atari cyo uyandike n'amaboko yiwawe nico uyandike n'amaboko yiwawe kirashaka kugaruka ko mu nyuma kandi ari cyo wanditseko mu bisanzwe rero bibiriya ni ikintu cyo kubahwa si cya kindi cyo genda nyine ufinisha Imana oyaye kandi bibiriya irafise umwanya wayo ukavuga ati handicaye reka nsome ijambo ry'Imana ahasigaye uravyumva nawe we none ko iyo mwanya None weravuga amajambo akijijwe. arakijijwe we ntumubona kandi urumva nowe none uwo mwanya wo gusoma iryo jambo ry'Imana uba witunganyije ugacugenda ati reka nze gusoma ya bibiriya cyangwa bigenda gute nsigurira nanje ndabimenyereka kwitunganya sukundi kwitunganya urashobora kuvuga ati reka nsenge Imana imbabazi ko ari gihe ushobora kufise nk'abana muhira canke ababanyi ugasanga nk'umubanyi yagucitaye ko wamwimyojeje canke mwashwanye mugero uvuga ati ngo kwitunganya ashaka kugenda mu cumba ava ya byose ava gutora cya gitabo ukiyeza ugasaba imbabazi ibintu nk'ivyo hama waheza gusenga ugacara ufata umwanya ukwiye ukicara ukanonosora ijambo ry'Imana kugira nabindi ya stress ya warurimo iba yaheze cya cyumviro kibi wari ufise kiba cyavuye kubera iki wabanje kwanza kwiyeza usema imbabazi kugira narya jambo usome nirishikira ahantu habi ico rero nico ikintu abantu dukwiye gutahura pana kuva muri tware tugashika utora bibira ngo reka nsome canke kumva ikintu hejuru y'amabatsi ngo reka nsome cambe ngo reka nsenge
avayo gusenga banza ko bose imbabazi Imana nk'ubu wenshi wakona konya yuko mva cyahise je kiransema ibintu nk'ivyo eske mbwira nshitse gusa mana hezagira ngiye kuryama uranzi kandi urasobanukiye ame eske umva ngaho nasavye kwanza imbabazi sinasavye imbabazi nje gutuma kesha umuntu usanga ari harasenga amasengesho yo Imana niyumve kubera iki hari ikintu ca mbere natanguje ni ugiye mu rugo rw'abandi urazura ikintu ca mbere gitangura ni bitse hamaka kwishura tsinisawo hamukubandanya vyogomba kuvuga aho ni wo kwihana giturumbu yo urumva jewe ko ayo majambo y'Imana mva Nowera avuze Nowera kumbura kijijwe kweri nukuri umunwa gusa bashi oya rindi mbivuga ngo sindabivuga ku munwa gusa urumva ko ntari kabivuga ku munwa gusa ubu kabure kubivuga ku munwa gusa aho nanje sinza guhinduka mbwa yo kabivuye ku mutima ndumva ndahinduka none nk'ubu wewe tubanye nka kwimyoza iyo bibira nta burenganzira mfite bwo kuyitora tubanye ukanyimyoza hariho imvo yo kwimyoza umuntu nkuko niwo kwimyoza umuntu atakintu atamamvu simusiga tuburi kurajya uvuga ati ngo kujya kunwekanye kumva ngo oyaye ariko nkawewe urumva ubu mbonye gusa agushaka kuvuga ati ahugorunura nsize maye ugorunura imeze ko imeze uku urumva wasanga wimyoje kandi namuntu wo kwimyoza atamvo ihari eske uheje kunyimyoza uragiye hana hajya wimyojeje hari ibintu vyinshi ubushatse kuvuga utasero ariko mwisi mwemu biba bigaragaye ariko musi y'abazima niba bigaragaye kubera iki wimyojeje ninga kujya ugunye ngo haba hari ikintu nuko kandi Nowera urakoze jewe ubu ngiye kwihana nihane jewe muga mbe bashanze kwihaniki kwisiga ni ruje beze niko bayita niki nakindi giturumbuka barise twarihevye ni giturumbuka giturumbuka ni ya filime muri ko murakina shasha filime muri ko murakinamo shasha ubu nyuma y'ikizere urugo muri Colonel tunawe nturimo haje nturambona Colonel tuna ndimwo we nturambona oya sindayiraba neza umuntu wese atararaba Colonel tuna niyandike Rukundo TV Burundi azomubona giturumbuka kina hori yahe umverero ikintu biko muri hariya mu Cizere twako nutembereza amavuka we nawe mu Cizere wari shebebe yari isutwa ico yarabonye ntiyagisiga naho yagusanga ahantu wihagarariye yaca agenda akavuga ngo nakanda mubonye hajyo oya umviriza simo semakuru ko no mu buzima busanzwe ari kameza oya umviriza je mu buzima busanzwe suko meze gute eske kujya kuvuga ati ngushebebe n'umuntu atakaza bafise mu bisanzwe n'umuntu abayirwa muhira n'umuntu nyene abajejwe nyene kuguma n'umuntu nyene abajejwe kuguma nyene araba makuru asharazi yo munwa nk'ubu ndamubonye giturumbuka n'amavoka yiwe mama we kagakuru nakurarice ndakamuzanira nawe yihenze kakambwenga cyo ndagashira kandi uwunzi niyo rero ishebebe nakazi bifise akazi kako no guteranya nukudomeka gusa kandi meje kudomeka ice ndabaho mugongo ingaruka yo kubashebebe ni yahe ingaruka kuba shebebe nimbi cyane ifise iminduka nyinshi kandi mbi ushobora guteranya umugore n'umugabo ugasanga bibarahukanye ushobora guteranya abagenzi ku bagenzi ugasanga ubucutsi buraheze kumvo zo guteranya ishebebe urashaka no kuyiteranya wowe nyene mu muryango wiwawe waruzi kugira uyikize ugasanga urikwiye ko ico wambaye ugasanga nko mwisitsi wanyu usigaye ugenda bakuvuga nabi bibaza ko kara gaciro ari kurihereza ishebebe irimo ibintu vyinshi cyane nkuko unga point mo urashaka kubateranya uri shebebe ukabona iki ukibwira urya wewe wibaza ko uri kumubwira ciza kumbe uri kuvuga ibintu bibi cyane bidahimbara umuvyeyi ishebebe rero tubwiye muri ga filme icyo twe dujejwe kuvuga ivyo tubonye urumva na makuru twumva ino tuyahore n'uyu unige hava ku mufumu nitwebwe twate urumva twaramubonye ivyo cya turabi bamubuje guhindukira yarutse ahindukiye urumva kagatsi yarazanye gaca karafa aca sigarara ikibazo cabo muhuye ntiwihangana baragerageza uburyo bwose mugani washobora kwihangana ariko warabihanganira nabura uko ngira abananda bashona ariko bakubita naba bari kukunanira nawe arakaze umubona gute mugabo umwanya umwe ariko baturumbukira warahe n'ukuri ko Imana ariko baturumbukira gusa Imana zabo harageze igihe bigirwayo bazosubira
twagiye twigigwe camuciye uko ngenda vuga twagiye kure yiwe mu gihe umugabo wiwe numva yari yagiye atari hagufi yo dutanye umugabo wiwe ujya nyene ariko aravuga ati isamyi muri rya filme ariko aravuga ati ngo waramukunda ibiki nibiki akazera muhereza amavoka yiwe ibiki nibiki none ndakubaze giturumbuka n'ukuri batongoza ku mavoka burya aho reka nanyo zize ndayarangura ajya amavoka nyamba ariyo natongoresha nuko nari mfise uwo mutahe wizo voka yego nene ari kugira gute atongoza n'icafi yaba nari mfise imodoka ni kumbwira ati zururira ndaguhari ifiti adoda mugabo akazi kiwanje kara kukwikorera ivoka nene byacha bigenda gute none simo hari indi hari akanzi kanu yakunda kugira uku none aka kanu gasigura iki kagute aka kango urumva bampamagaye giturumbuka navuga ati umbuye ko ndigiturumbuka ndaguturumbukira cyari ibyo hari nacyo simo je cangyohera cyane muri garore cyane naho twayikinye icangyohera cyane kuri uyu umusto sikindi Yesu umusto no mu mama ni bibi urumva gicangyohera cyane iyo hageze kabisa rore zanje niyo ndiko ndaziraba ndavuga ati kabisa twarakinye neza nzibukuye duhura avuga ati ngo ashire ngo amashugwe sami bace barahura amashugwe yamuhaye kimwe gusico yakoze yamurira ivoka cya yamutera mu maso ashara rizari yikumba kaza kavuga ati ngo I love isiguriki ntazi no kuyivuga ngo I love yavuze ngo I love you irakunanira sigura urukundo no wera none wohora umubwira gute wa muntu wawe indi ciza ari ubu niko menga nushaka kumuvuga ni ciza nyene none iryo jambo ntaryo rigera umubarira na rimwe kuva mbwikundana aho usanga cyazi no gutanga keya mu rugo biraboneka nta keyazi gutanga kuko yababizi ububoneka ko usinziriye umviriza simo ndakubwira kuba atakiya no banzi gutanga no banzi kwitanga na musi wari muri girasoka nzi kurondera umuntu wo hanze mu bisanzwe umugabo badahabwa keya nusohoka hanze ego kuva tubana hari umukobwa urayumva bamwagirije kuva tubana hari umusaraza kubwira ati ngo iryo jambo basi wabwiye Sami ari kubwira kuva iyo oya ntaguciriyemwe jigi tuma atawurimbwira nuko abona nkecuye naye handi hoho none gashanowe none yo linda kuza kuno cyangwa ndabimenye hano canza kukubwira nowe ngo yagiye hanze ndihorira none kuri kinaza kwikubari ikindi naco wewe uvuga yuko ushaje usanga umuntu yoguhamagara bibi oshavura oya shaka uvuge tate sishavura no shavuzwa ni giturumbuka uremera yuko abagabo bo barenga ibigo kubera kubura keya mu rugo wo kubesha shaka umwogereze mwibase ucuza na Yesume uhanagura ucutera urushe ku mate rusige basha umugira ishaka neco se mukaragenda sohotse abagiye sura kubagwa wagarutse nivyo nohera kuri ico kibazo yaravuze sawa hariho ivyo kuvuga ati hariho ingeso nitari ingeso hariho imvuzi iva ku bagore n'imvuzi zitava ku bagore eske umugabo arashobora gutaha arushe yumva amerewe nabi nuzi ivyo yiriwemo ku kazi nuzi ukungene yiriwe aratashe wewe asanze nyamba mwashwanye n'ababanyi canke n'abana canke nyamba harakajambo mwasize muhanya mu gitondo nawe aratashe ibagiye yuko avuye mu miruho hari ashikaruhuka wewe aciye adasanga ahubwo rero wavyimvye gusumba abasha ivyo naravuga urumva wewe uje uvuga ati uzanye umunezero imbere muhira uvuye uvuga ati akabisa jewe ngira umugore yankumbuye aratasha arageze muhira aciye asanga rero ahantu ari gukura umunezero hari double y'amarira urumva hari nombre y'amarira basi novuga ati yavuze dobre iyo dobre arayitubwira yari dobre canke double y'amarira urumva mu bisanzwe ugaca usanga umugabo sigura iki double y'amarira warize cyane double y'amarira uransiguriye ndabigusigurana na kimwe urumva hama rero ugaca usanga ni ibintu bigoye eske mbwira ugaca usanga arashitse ngaho araryamye
ni ibintu nyene urumva vyobeye ejo mu gitondo kandi avyutse agenda ni ibintu vyobe eske mbwira azoreka kugenda hanze gute mu gihe wowe atakiyo uri kuramwa eske urazoraba iyo umukobwa n'umuhungu bashavuraniye nakiye ashobora kumuhereza nta na gatoya numwe aguma avuga ati arimenya nyamba yahora koza ku maguru cambu cyuyu avuga ati arimenya Jesse ishobora ngire gute yirirwa ku kazi imbere nakazi asigaye ajako yirirwa mu bagore eske mu gihe umugabo uri kuramwakiza abagore atabajamwe ahubwo mbere ubumuhaye imvuye kugira iki yo kujayo n'abandi nabo ariyo ngeso naho ufata neza ukagira gute ariyo ngeso urumva none nowera nk'abariko baratwumviriza umva wo bahanura ikingene boza barahekeye abagabo babo kugira ntibaje hanze keya ico no babwira gusa kimwe kuri kiyaza abagabo babo nyamba umugore wese bariko aratwumva cyangwa umugabo wese bariko aratwumva nyamba afitaniye n'akabifu n'umugore kirazira kuva muri batagahejeje kugira niyaza amuhe yake yiwe nyamba horashika mbya ati sheri bizu bizu ashike kwa kunzi eske mbwira urashitse sheri meze gute sheri meze gute kimya eske urumva usanga atamunezero ugaca usanga yavuye ku kazi ashwanye n'abaki ico gusa no hanura yaba bagore bafise akazi n'abagabo bafise akazi ico gusa no bahanura barazova mu ngo zabo batunganije ivyo mu rugo zabo akazi kambere nako munzu ku rugo gusiga urugo rwabo rumeze neza munzu hehe munzu hehe inzu nini hariho muri bariza hariho muri saro hariho mu cyumba hariho muri koridoro umugabo we nawe ugomba kuducanganya namba yavuze mu rugo yavuze mu nzu yego mu nzu nigo rugo baveyo batunganyije bumvikanye hamwe aje kazi kiwundi kazi kiyo wewe umbanyiga mu nzu hehe mana urumva simo kuvuga ati mu nzu hehe inzu nyambo yibayemwo wavuye iwanyu nyoko wawe muba mu nzu nyamba waje muri ugo rugo waje kubera muri babiri ufise huye mugabo n'umugabo kamime ni wova ku kazi uvuga ati ndagiye muhira atamugabo ari muhira nahabana waba ari muhira kameme ava ya vyose ufise umugabo muhira ubanze kwanza gutegura ivyo umugabo agusaba hama abana nabo ukabategura mu nyuma kukubera mwara baronderanye mwese kandi ikindi naco apana gucuvuga ati ngo mvuye ku kazi ndushe ngo ibiki nibiki ugasanga mu nzu hasize hameze nabi ibintu birasanzaye ibiki donc ushobora kufiswa mukozi mu cyumba cyawe so hategura byuka mu gatondo ka kare nyamba nawe yavyutse tegura icumba ukorope usigushashe hamugende ku kazi usigaye ugaye icumba cyawe kumbe nawe rarakaze urakaze aha rero uwozi wawe yosanga kira kintu cyose kiri ku murongo ku murongo sinanini ya no kuri Ciza yaratomboye yavuze mu nzu je umva vuze mu nzu je rica numva mu cumba kuko mu nzu umugore n'umugabo ni mu cumba haba muri saro haba mu cumba yose n'inzu yiwanyu mbe ntimushobora kutumvikanira mu cumba muga muri saro mukayaga mukumvikana oya reke ndakubaze birabaho nibibaho ivyahe yavuze gute mu cumba ntimworeka kumvikana muga mukaja muri saro mukumvikana burya ndakubaze icananiriwe mu cumba muri saro ukigaca gikunda eske umva ibi bintu donc muri saro murashaka kuba urumva hari akandi ka geste washaka oya yenge ndacabivuga muri saro naho ne murashaka kumvikana ariko sico kimwe nuko mwari kumvikana muri hehe muri shamba muri saro sawa keshi beshi bahanga kuri baba bafise abana keshi ushaka ko mwumvikanira muri saro n'abana mba mufise muraganira ibikini bikinyamba atari cyo mwahurije ko mwagihuriza kwibarize gato imbere yo kuja mu ico cumba mukumvikana kwanza birahera no muri saro mukayaga mugahuza hama mukaja muri nya cumba no mugikora ndetse uri kurateka umugabo araza mukayaga keya we wavuga mugatera inkuru mukaja muri mudiyo kuyaga mugafungura hama mukaja muri cacumba muri umushinga nayo wawe muyagira mu gikoni uri kuducanga sindi ko ndagucanga ni bimwe nakubwira no eragana mu gikoni twoyagiraye none ndakubaze mu rugo sigufashanya none ngo niyo sanga ndiko ndateka isosi akavuga ati sheri wanje reka nanje shire kwa amazi y'ubugari none ntibihereye ngaho none hari ibindi uri kurarondera namuciriyemo
eske nk'abagabo ba kino gihe usanga avuye ku kazi yarushe nk'ubu uvuye ku mashini urarushe donc fire ya mbere nukugushira amazi muri douche ugaca uhita ugenda kuryama eske mbira iyo care muzoyisanga muri saro kandi nawe yashike mu cuma nibyo nyene yari kavuga no urumva kabivuga neza umugabo ico wamumenyereje nico ikindi naco umugabo ni nk'umwana bisaba ko umugabo umubembereza ukuranyumva hehe reka nivyo niho ndiko ndaza kandi hajya n'umwana wamumenyereje kumukubita zankoni zazozimenyera mugabo wara mumenyereje ati sheri wanje kirakwiye kukimfasha nuko nyene kandi muraga mugahuza mukaja muri saro ibiganiro bikaba neza muja mu cumba urumva ari tayari ega wovuga ko muhera muri saro nakavuga ko muhera mu cumba biravana rimwe nakubwira kandi abantu turatandukanye kandi n'abagabo baratandukanye bariko baratwumviriza n'abagabo baratandukanye urashobora no gushika nkakubaza sheri wanje ushaka gutangura kujyanda gushira amazi muri douche avuze ati nshira amazi muri douche ubikora uko nyene avuze ati reka mfungure nuko nyene avuze mu cumba nuko nyene uko zivugijwe niko zitambwa ariko ku bintu vya hino gihe tuvuga ati ivyo kubaka ingo zubu eske umugabo yiriwe ku kazi umuruho ni wose ibiyashu ni vyose mbe ako kazi atabanje yavuye mu kazi kari ashitse ngo afungura ataruga kamimejewe nzi yuko abantu beshi ba kino gihe eske uyo mugabo yova ku kazi agashika are ukujya gusa hari gejije kujya mbere avuga ati haje numvira mbere nitureka nigire kujya mbere nzokogejo eske urabanza kwambwira ati oga hamuze ufungure kugira agende kuryama yariye none eske mbwira abanje kujya aciye agenda koga mu mwanya ni yasoza agashaka ibinzi none wowe ndakubaze no wowe nyamugabo wica bakeneye ubukizi none ntumubaza ati ukenewe kwa kogwa iki ntumubaza nawe iza amaze kukimenyera ubiriza ego kukimenyera je sinacasi erega bya bintu abari akimenyera si misi yose oya ni mwitwengera si misi yose no wera turatahura ni nkuko yo kubya ati mpanirire nje kwigamira no woce mushkora muri dushe ku nguvu wowe urafite izo nguvu wo mushobora oya umuntu kubembereza pole nanje nivyo nambwira nawe mutwara ku nguvu none akubwiye ati je ngumafungure hamanjyama kumubembeza sinavyasa ambwira ati sheri oya sha inguje muri dushe woga mujyama kandi hari abantu twe tuntu batadukora bwa ati ivyo nivyo abajene mariye twe turikuriye hajya bareka kubivuga bareka gusohora ibanga ntawe reka kubikora ntavyo gukura uri kumwe n'umugabo wawe hajya mwese muri kumwe muhinduka nk'abana ntavyibikinye dutandukira kandi kantu gato twinjire muri rukundo TV Burundi ni channel kirakora neza mukora filme zigasohoka ku bwishi ariko comedy muri nk'abazipunguje muri mu filme cyane kubera iki oya comedy jembo natuzikora kumenga tubazi ku masezo cyane urumva ico tubona nico dushobora gukora ariko nizo comedy ntitwazihivye oya biravana n'umwanya tuba turimwo nani nyibisa jazi nanowera yemwe ryo mu cyizere Kivodoka giturumbuka ngo bandagibagira bari scenario giturumbuka tugushimire cyane nizire yuko nundi munsi tuzoza kubaganiriza muri rukundo cyane n'ahandi je no muhira ubu ngiye kuza ndabereka ubuzima bw'abastare muhira urumva wowe uzanywe n'urusaku urumva no kuza turitegura tuza turakubura tumemera nutu uzoshaka ureke gukubura je nzokuvumbura kandi no mu cumba nzogera mukamariki nanje nsanze mu cumba urimenya ntaco zovuga ntuzosohoka none uzomusanze mu cumba kugira iki bona uzomusanze mu cumba kugira iki bandamenye ko umugabo atari hari urumva hari ico uzoburondera oya nzobandondera amakuru ari abantu usanga bavyuka badashashe oya mu cumba ni wasanga njya makukira guca bivuga ucu vyerekana oya kabisa ibyo ntibibaho yumvira yuko ari chambrette aho yumvira ko ari chambrette yumvira ko ari chambrette ushika gusa yo uraka tugasa kandi ugakata kugira ugeraho umuntu aryama
sawa je nzobikora nubera tugushimire cyane ku mwanya waduhaye kuganira nawe none uvuze ngo uzoduturumbukira kwe kuzoduturumbukira kugira ndabafate nyene mutiteguye hari abantu baba bashaka kumenya he giturumbuka bayeho gute abahehe mu ruga bameze gute jewe kuzohasanga kose urazosha kwa Kamiriko nyene nta kibazo mfise sawa nawe no je nukuri nta kibazo nangorane nukuri nanje nuko nyene uraza asha naho shaho gazinduka asha 11 shaka 11 ugashaka ukaza ciza gashaka mana nje na kimwe tuse turabastare naho yoza asha tujya makukira guzokauka mu kamera uheze ivyakuzanye uheze kamera hama abantu bose babone kujya makukira no hari kibazo ahubwo aho niho sakubera uzogira imana imbaraga sa ntizitaruka umviriza naho yoba ari naho bahari bihere kugira wa muntu yahora aziga kundara ku matera azocangurira igamatera urabona ibihere keshi biraja mu nzu zose muga imbaraga sa ninda cyane cyane kubirago imbaraga sa ninda nowera urazobura guca wiyugarira icumba cyawe kazi kawe genzo canuga mbe nuze kwa mbeshe imbaraga savye ndakubaza imbaraga sonye ahonyera kugira uyibone ni nk'icense nuruda urani uruda gonyene kugira nyo ubone ni cense ariko usanga bivyibushe none shaje nukuri nanda inda zava bitarukira no kuri kamera ndabashimire cyane ndakubuza gukora subscribe na notification kuri Budget TV ndakazana kuja kuri Rukundo TV Burundi ukurikirana ibikorwa byabo mwakoze cyane mwadukurikiranye mugira muba we Imana ibarinde